mfise 6 ans kubera ko nakunda kubona ama emission kuri television y'aba miss nkumva umengo ko biranginspira mu nzu nkaguma ntambuka nk'aba miss nyene nkagira nyene défi kujya na mama yumigwa urumva inspiration yatanguye kuva nk'ikiri muto. Ça fait 10 ans office iyo rêve yo kumumisa. Ego projet yanje ni la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles pour le développement durable. Tkongo gusa no défendre abakenyezi. Je muri je ndafise le besoin yo kudefendre abandi. Et mais surtout les jeunes filles. Notre président yatubwati itunga rya mbere ni wewe nyene. Donc ko nturindire gutangura projet ngo ufise 1 million ufise 2 millions non. Itunga rya mbere amahera ya mbere ni wewe nyene. Decide the person that you want to become and create that person. Ama commentaire négatif twarayaronse hagira kuva tukicitoza muri Miss kuko hariho différentes candidates kuba comparer à elle kuba ibintu byinshi nyene donc twarabibayemo nibaza kico kintu kitoza kiduca intege gose ariko mwabajije ati kuronka un commentaire ivuye ku muntu uri kurafasha je bamaze kunshikira un jeune araza arambwira ati franchement ibintu uri kurakora biri inutile uri incapable uko nyene direct ndavuga ati quelque part je nayiko ndabikora kuri ndabafashe kubera iki qu'est-ce que j'ai fait. Jewe ico nobwira umuntu wese ko arankurikirana yaba umu jeune fille yaba un jeune garçon cyangwa umuntu wese premièrement avenir yawe witegura ubunyene si ikintu ngo niyo wakwiza 18 ngo niwe uzotangwa kwiyumvira ubuzima bwawe bwa 18 ans no jena nkuko twebabwiye twatangiye kwiyumvira ibintu vya Miss dufise 56 ans mugabo ubu à 16 ans ni bigiye kwirealiza donc ça prend du temps rero muri uwo mwanya utararonka yandi ma occupation iyumvire avenir yawe kuko iyo ufise ama principe dans la vie si ikintu icaco cose cuzakiguhungabanya. Bonjour, bon après-midi, mwaramutse mwiriwe abakunzi ba Siren Vibes, abakunzi kiganiro girlfriend ya emission y'abakobwa ya emission y'abakenyezi ya emission iha agaciro ivyo umwigeme ariko arakora canke ico amaze canke ivyumviro vyiwe n'imibereho yiwe. Mumenyere kisi ndagikorana na Greta je twazira koza ariko ndije nyene no munsi Greta yafatiriwe n'ibindi bintu byo mu buzima busanzwe murabizi ko abye yafatirwa na byinshi n'ubuzi bwo muri sama ariko jewe ndahari umwe adahari undi arashobora kuhamubera kubera ko ni mu buri biganiro mu gihe twashoboye kuronka abo kobwa tuganiriza. Alors uyu munsi ndi kumwe n'abigeme bakiri bato ariko baciye ubwenge muraza kubabona bambaye ama echarpe bose n'aba Miss urinze ugira titre ya Miss c'est parce que warikuye mu kivunga canke muri fure bandi bakobwa benshi uri demarka uraba umuntu uravuga imigambi yawe uraha agaciro bote yawe donc sinzi ngano bisigura mugabo nibaza ko muraza kuryoherwa muravye imyaka yabo kuntu bavuga ivyumviro vyabo en tout cas c'est inspirant. Urazi wundi ubona umwana w'imyaka 18 10 ariko arakubwira ibintu by'ama projet ibintu vy'ikuzanzamura ufite imyaka 30 ugati none je ndi mu biki mu bisanzwe ndiko nkora ibiki. Alors reka ndabakire babaramutse bicaye n'ukuntu nyene mva nukuba bubahanye adwambara aranduta nyene nakumwe barakurikirana. Reka ndabakire duhera kuri Miss ni Miss en tout cas ubu hasiga hari ibintu vya Miss vyinshi mugabo ni vyiza kubera ko bose ntebo ba Miss Burundi abari umwe mugabo ndikuvuga ngo Miss Burundi ni wowe nyene abari afise ivyumviro vyiza ari mwiza dusana abarundi kazi beza cyane donc c'est bon ko hashobora kuba mu competition ashobora kuba yo hagace canke yo highlight umwana mukobwa ashobora kuba yidemartse en plus de ça naba bébé
biratese reka ndabakire hama baca tubwira niyo Miss yariyo hanyuma tuganira batubwira impamvu ari aba Miss batowe kamere kuri Miss meze neza gomeze neza uri keza merci witwa gute nitwa Ishimwe Julie Dila Gaëla dufate Gaëla sibyo Gaëla ducange ego ufite imyaka ingahe imyaka 16 16 ego uracara mu mineur nyatari nakajenzi nakabebe ufise 16 ans uri Miss wiki ndi Miss TFL Globe 2024 Together for Life Globe. Ok, d'accord, sawa. Maza kutubwira hanyuma. Hama nawe yitwa gute? Izere Dona Maite. Izere Dona Maite. Dona Maite. Dufate Maite? Canke Dona? Yorohera nivo. Ok, dufate Maite. Nawe ufite imyaka ingahe? Nanje mfite imyaka 16. Aho ugiye kuri kitatu. Ushaka kumura kabebe. Nawe ufite 16 ans. Hama uri Miss? Première de fille na Miss Popularity Together for Life 2024. Usafana benshi. Bon. Eko. Ok, uzakutubwira impamvu usafana benshi kurusha abandi ba Miss. Nawe twagute? Jenny niyo nkuru Loris Olympia. Ego, hafise imyaka 18. C'est toi la grande sœur. La grande sœur. Nawe dufate Lori. Et Lori. Ok. Mwamaze kumva amazina yabo nawe ari deuxième de fin nkuko ngira ngo vyanditse. Hanyuma reka duhere kuri Miss dusegurire ni Miss TFL. Together for Life Globe. TFL Globe. Ni Miss yihe exactement yabereye hehe yabaye ryari. Ok, dusigurire yitubwire. Bon, ok. Tout d'abord, ni Miss Together for Life Globe. On va créer Together for Life. Hama yabaye lo 5 yabereye hajya mu Kigobe kwa Shinwa. Mvanye ni compétition y'aba jeunes filles consiste à développer les talents de la jeunesse, à promouvoir la jeune fille. Eko. Nzika ushaka ndasigurira. Ok, hari umufasha kuyivuga neza compétition. Pour une compétition yo gufasha premièrement donc l'humanitaire hanini pour être choisi utanga projet humanitaire kugira ufasha abandi kuko ni ensemble pour la vie donc ensemble pour un monde meilleur. Ego. Ok, turagaruka hanyuma. Lori nawe yitubwira ko wumva umwose aratanga gatushe kaye kuri TFL yitubwira nawe uko uburyo bwiwawe. Miss TFL ni iki? Miss TFL ni compétition ijejwe promotinga la jeune fille que ça soit mu activité atandukanye hama ni globe bisigura iri international umuntu umukobwa wese aherereye mu isi yose arashobora kuza kuyiparticipamo. Ariko ibera mu Burundi itegurwa n'abarundi. Yateguwe n'abandi. Ni association. Aussi c'est différentes agences za mannequinat et zagiye hamwe hamaze hategura competition. Ok. Together for Life ni Miss d'abord kubera iki tutayimenye cyane nkuko tumenya ziza Miss Ngoma za ama Miss yandi yahabaye. Bon, iyinya yatanguriye kuri Saint-Esprit. Yatanguye kuri Saint-Esprit yitwagiyemo twebwe ni 3e édition. Yatanguye kuri Saint-Esprit n'abakobwa nyine kuri Saint-Esprit bayitanguje kujya kwa bagira umukobwa atowe ku ishuri mu Miss wa Saint-Esprit. Ego. Hama bon en gros yatanguye kuri Saint-Esprit nkuko yababwiye rero yari club. Club yarimwo ibintu byinshi mannequinat amavole menshi rero wayitwaye ico gihe aca yiyumvira kuzana Miss kuko iyo club yitwa Together for Life aca yumva kuzana Miss kugira ngo ahe valeur agaciro aba mannequin bari barimwo kuko ku mashuri tazi aba mannequin ntibafashwe neza gose. Bon du genre bavuga ugiye guta umwanya ahanyene uragiye ku ishuri ugira utambuke ibintu nk'ivyo mugabo yacavyiyumvira kandi c'était des filles bari bafise ivyumviro vyiza kandi vraiment bigeza kure ishuri
yaca avuga ati quand même ntivyoherera entre nous reka tubikuze niho rero baciye banabigira public. D'accord. Tubashimira abantu bashoboye guha iyo platform n'abakobwa hanyuma ni emission ndazi ko murabonye kurikirana ni emission nayo itanga platform ku n'abakobwa rero tufatanyirije hamwe n'abantu bateguye Miss kubaha platform kugira ngo bive kuri Saint Esprit bive muri TFL bibere global abantu bari ku isi bashobore kubamenya. Alors jewe ndiko ndiyumvira moi à mes 16 ans j'étais pas comme vous. J'étais pas comme vous, vraiment, vous m'inspirez. Hein? Nanabivuze kare ko m'inspira kubera ko niyibutse kera mfite 16 ans sha nukuri sinavuga nko kumwe muvuga sinambara nko kumwe mwambara sinafite ivyumviro nk'ivyo mufise naraho nyene naraho umwana kurya nibaze ko muhora mubibona ko abana nibaze ko mubana abana mungana ko badashaka kubasinzi bafite iyo maturité nk'iyo mufise reka mbaze umwe d'abord kamere kuri Miss kora kumva niwe yatowe kubaserukira arafite impamvu yose yatowe asa hano yabarushije sesio ni ryari watanguye kubona ubuzima ugutandukanye no kubandi bantu babibona kubera ko urinze uvuga ati ndagiye kwiyandikisha muri Miss d'abord ni projet watanze projet iri humanitaire bisigura ngo uriko urabonera abandi bantu wahavuye aho iwawe wenyene uriko urarabira abandi bantu c'est quand byatangiye ryari byaje gute kugira ngo uve mu bwana n'ingoga ukiri umwana mutoya. Ok, bon, tout d'abord j'ai nkitangura kwiyumvira kuja muri Miss nari mfite 6 ans. 6 ans? Oh, nari mfite 6 ans. Nari mfite 6 ans kubera ko nakunda kubona ama émission kuri televiziyo y'aba Miss nkumva umengo yuko biranginspira mu nzu nkaguma ntambuka nk'aba Miss nyene nkagira nyene défi kujya na mama yumigwa urumva inspiration yatanguye kuva nk'ikiri mutoya. Ça fait 10 ans ufise iyo rêve yo kumumisa. Ego mba byatanguye mfise 6 ans hama ndiko ndakura ndatangura kurondeza ama agence y'ama competition ya Miss ndatangura kubirondeza abavyeyi barabimfashamwo rero cangwa muri Miss TFL Globe candayibona candahicamwo rero cangiye ndanatorwa rero en plus umva ko atari ibintu byoroshe umva competition murayizi namwe ko iba imeze. Ariko ntiwatoye kura kutambuka ntiwatoye kura kuri mwiza watoye kubera watanze na projet nziza. Iyo projet wayiyumviriye gute yaje gute ni projet iyihe exactement? Projet yanje ni la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles pour le développement durable. Et umva ndiko ndashigikira abakenyezi nka jewe yaranje mukonyene c'était une inspiration kuko urumva ndi mukenyezi kandi narashobora kubona mu kibano mbana n'abakenyezi hagiye nabona que ya quelques violences quelques inégalités j'avuga ati why no défendre naje aba jeune fille no défendre abakenyezi j'avuga ati je vais défendre les femmes et les filles na cyane et surtout les jeunes filles aba jeunes cyane ntibinda gusaba ko winda kuba Miss nirinda gusaba ko urinda kuronka platform igufasha kudefenda aba bakenyezi ushobora kuba ubikora mu buryo bucanka ubundi harababikora mu kwandika harabikora mu hari uwo ushobora guhura n'umuntu yarareka amatatu umukobwa gasanga aramuvugiye atanze iryojwi gasanga est-ce que vyari maze gushikira mu buzima avant yuko uronka iyo highlight vyari maze gushikira uwo mutima wari ufise kuva kera wo kudefenda umukobwa canke umukenyezi warigeze kuba ubana n'umuntu mukibona kubona ko ari karama tumugoro ugahaguruka avuga kweri kuri kurabikora uko oya? Bon, je kuva nkiri kuva nyene ntangura kugira inspiration ku defendre abakenyezi naravyumva musuko ngo gusa no defendre abakenyezi je muri je ndafise le besoin yo ku defendre abandi mais surtout les jeunes filles parce que dans ce monde turi murabona ni hatari birabaho hari igihe tuvyumva hari igihe tubibona hari igihe banabitubwira ego uramaze no kuba defendre ego mu buryo bucanka ubundi ego twarashizeho na platform yitwa Laisse-moi m'exprimer ushobora kuyikura kuri compte ya Miss Together for Life Globe ukayikura muri bio yayo urashobora kuyibona iyo nayo ni urashobora kwandika ko message ya anonyme umva ile anonyme umujene fille wese yashikiriwe n'ingorane kanaka ya ma violence nyene arashobora kwandika ko tukamubona tukagira n'icyo tumufashije. Ndagaruka hanyuma na projet ya Maite
urafise projet sibyo à 16 ans déjà à 16 ans kugira projet si ibintu biri rare si ibintu by'abana bose ba 16 ans baraciga muri secondaire mwese maciga secondaire yego abana benshi baramutse bagenzi biwe no kuraba filme bigaherera ngaho ivyo kumubwira projet gukora ibindi bintu ni biri rare ko ubona umwana wa 16 ahagurutse agakora projet surtout umwana w'umukobwa alors ni gari watanguye kumva ko tu sors urasohotse mu bandi mu bwinshi bw'abandi abana benshi ba 16 ans démarquer avec des projets avec kuja muri mise avec guhagarara imbere y'abantu avec kuvugira imbere y'abantu n'umukobwa n'igihe byatanguye bon nanje natanguye kwipfuza kuja mu bintu vya Miss nkikiri muto sinibuka neza imyaka je pense 5 ans 4 ans narakunda kumva yuko je suis responsable bimfura oya nduhereretse kandi nkanakunda le monde intellectuel nkama navuze ati ijya intelligence y'Imana niyo nkeneye Salomo rero nkavuga nti ndakwiriye gukora ikintu n'abandi rero je vraiment natanguye kugira ama projet nkiri muto nani mfise 5 projets numva nshaka gukora 13 ans eko projet dit bon muzozi uvuga ibintu wabikoze eko okay environnement yacu itaye protégé on est menacé notre santé est menacée personnellement je ndi umuntu nakuze ndi un peu fragile nkama niyumvira ndi fragile kubera iki muganca nsanga changement climatique iragira impact ku buzima bwanje surtout sur ma santé rero nsanga sindi jenyene naragize abagenzi bobo je ndafise amasinizite donc jewe c'était pas vraiment grave mais c'était quelque chose nafise n'abagenzi baragenda mu bitaro bakarara mu bitaro à cause des sinésites rero mvuga ati on doit se battre pour notre santé non ndakugaruka ko hanyuma Laurie tu es la grande sœur en fait Laurie j'ai eu la chance yo guhura nawe mbere yo kumpura naba turaganira ndamuraba nyine raka bebe arakana n'ukuntu kavuga n'ama projet ndavuga ça va meze neza ufise projet et puis nawe niyuza ko wonyesha nkuko n'ikibazo nabaje abandi nigari watangiye kumva kuri différentes d'autres filles d'autres jeunes filles de ton âge munganye imyaka ukabona ko ntiwiyumvira nkabo ntukora nkabo d'abord urayibona kuri différentes n'abandi bakobwa munganye imyaka 18 ans bon la plupart ego ndabona ko dutandukanye ivyiyumviro kwanza merci kubona uri kuramflata kokose jewe contrairement à elle sina gize rêve yo kuba mu Miss nkiri mutoya kwera disons yuko uwo Miss nawumenye nkuze ntanguye kuvyita narabibona muri television mugabo réellement sinabona ivyari ivyo nabibona ha dessin anime nk'ibindi rero ndiko ndakura niho navuga ati il y a des jeunes filles bagenda bagapresenter des projets bakabirealiza du coup ndatangwa kuvyiinteressa ku mugabo nkuze hama projet yanje ni promouvoir les talents de la jeunesse kubera kenshi aba jeune twebwe turafise impano kandi birababaje kubona umujene agira impano akaburaho ayerekanira akaburaho yexprimira kubera twebwe birababaje genre en mode kwera plus batubona mu mashuri batubona abavyeyi batudirija ku mashuri kandi amashuri vraiment arahari gusa wa mwana nawe afise impano arabuze ikindi kintu rero uwo nawe nyine no kumwiyumvira ko je rero nk'umujene kwa nari curieuse j'aime apprendre j'aime l'art donc nari intéressée ku bintu bitandukanye mannequinat théâtre tout ça donc nkaburaho ndabijana rero je ndiyumvira muri yo way ku créer une plateforme pour ces jeunes bari talentueux ok mwese murafise ama projet
mugabo kandi mvuma muri jeune muri abagenzi muri abagenzi muri abamineur muri ababebe est-ce que comment ni gute mubona muzoshira mu ngiro aya maprojet yanyu reka mpere kuri Miss ni gute ubona uzoshobora kudefanda umukobwa cyangwa umukenyezi des fois arazoba bakuruta n'imyaka abandi araba mama peut-être est-ce que uramaze kwiyumvira ukuntu uzobikora uramaze kubikora he uretse ko wagize iyo platform abantu bashobora bo kwiexprimer ko bakavuga ingorane bahuye nazo hari ubundi buryo bategura bashobora kudefanda abakobwa cyangwa exécuter iyo projet yawe. Ok, merci. Bon, tout d'abord ibikorwa birahari ibikorwa ni byinshi muzoyibona tuko turabikora. Tout d'abord je me suis lancée muri ya competition ya Miss Teen Universe kugira ngo projet yanje ishobore kumenyekana nshobore kugira aho ndayikorera hagutse. Et hama je suis la marraine wa Le Bon Samaritain. Le Bon Samaritain sinzi kuyizi ijya kuvuza abana hanze ego ijya bon abantu benshi bazi ko irungika abana bagwaye sur imitima naho nyene abana me irafasha n'aba jeune fille irafasha n'aba jeune fille gute hari aba jeune fille ushobora gusanga bagwaye nk'imitima ugaca usanga bon hari ukuntu bavura bakabashiramwo utuntu mu mutima rero mu kubashiramwo utuntu mu mutima hari ukuntu ashobora kugira ati uriko urafata imiti ntivyemewe yuko uvyara ntivyemewe yuko uvyara n'ubuzima bwose mu bisanzwe ntivyemewe yuko uvyara rero ndabafasha kugira kubasutena aba jeune fille kuba genre mentalement umva émotionnellement byose nyene ndabafasha kubasutena kuba genre kubashira nyene kubashiramwe amayide nyene yuko bashobora gukora même si babwiye ko adashobora kuvyara parce que c'est pas le plus important cyane ego nuko ndiko ndakora muzoyibona n'ibindi bikorwa ninamara gushika muri Miss Teen Universe n'ibindi bizoza muzoyibona. Ok, kugira umutima ni kimwe kugira ide n'ikindi no gushobora kuexecuta mu buryo bwiza ni naco nyene n'ikindi urafise umuntu agukoca urafise umuntu agufasha gushira mu ngiro aya mayide ufise kurumva urabishaka kubikora mugabo des fois uracari muto sivuga ngo urafise na experience ndende yo gufasha abakobwa mugabo hari abantu bayimaze mu myaka myinshi est-ce que urafise abantu bashaka kugufasha kubikora kuganiriza abo mu ngana imyaka ni batwaye nabo vyoroshe ko bavuga ati uyu no kuranza nkanje je kumbwira mbanza hari gihe usanga bavuga ati uyu mwana aje kumbwira iki angana buke hanya mugabo biroshe gose ushaka kuganiriza umwana de ton âge kumbwira ati tu peux faire ça tu peux te défendre muri ubu buryo cyangwa urashaka kumudefenda urafise abantu bagufasha aba marraine nabo aba mentor bariho kandi navuga ko atari bakeya kuko urabona hariho abantu hari abantu bashobora kubona twegere jeune fille tuko turaguka dutangura gukora nko bavuze turaba jeans nyene turashara aba jeune bon hamwe hari abantu bavuga yuko tutazi ivyo tuko turakora mais il suffit gusa kuba uri bon entouré abantu bahari badufasha nkuko niko ndavuga ari abantu bashobora kubona ko tuko turakora bagaca bumva bari bashaka kudufasha natwebwe nk'ubu jewe hari habo muri organisation ko baramfasha manager chaperon na la marraine hari n'abandi bantu ushobora gukura muri famille n'abandi ushobora gukura hanze bashobora kugufasha abantu bariho vraiment ko baradufasha kandi bariko baradufashamo neza. Biratese Maite wowe projet yawe ubona uzoexecuta gute uzoja gutera ibiti uzokura ibicafu mw'ibarabara uzobikora gute? Bon, premièrement, c'est éveiller la conscience des jeunes, de tout le monde en gros, ko iyo environnement yacu tutayiprotege turi menace hari abantu babizi mugabo bifata à la légère bavuga nothing serious mugabo iyo uberetse yuko by'ukuri il y a des conséquences iyo environnement yacu itayiprotege canke bo nyene batanguye kubibona niho baca bavuga ati by'ukuri cyakwiye kuyiprotege rero premièrement c'est ça éveiller leur conscience hamica kabiri kugenda gutera ibiti gukora ivyo bikorwa kandi burya guprotege environnement ni ibintu byinshi ni global ni ikintu kinini kirimo ibintu byinshi muzobibona
yego dushaka kubitubwire ntabwo tuzobibona ni projet mugabo dushaka kutubwira ukuntu uzobikora ikiganiro kizo kiraba abantu benshi bavuze ko ushaka kwevea mindset z'abantu yego kandi ni platform ndaguhaya gusa kugira ngo wevea abantu baza kora kino kiganiro uzobevea mu buhe buryo canke ubevea mu buhe buryo bon éveiller leur conscience ni kubabwira premièrement yuko environnement yawe slogan yiwanje ni mon être mon environnement environnement yawe ni ikintu kiri muri wewe kuko même Dieu avant de créer l'homme yabanje gucréer ahazoshikira donc ni ikintu cambere umuntu aba akwiye kwitaho même no kwitaho premièrement ni ikintu cambere aba akwiye kwitaho kuraba aharyamye ingene hasa kuraba ibintu ariko arafungura ingene bimeze ego ivyo biragoye mugabo quand même muri utwo duke canke muri ivyo nyene ufise kabiha agaciro voilà ego kabiha agaciro ukagerageza ana nous les filles surtout turakunda agachambre kacu kabe gasa neza kari nimva karimwe akadekor keza no myibarabara fata kwirya ari chambre yawe pana kugufata bouteille urataya hariho hose no soit ibike soit igumane uze kwita muhira canke ubonye poubelle muri ville uyiteyo urabonye nk'umuntu ariko araca ibiti uko nyene vyiza avant de couper il faut premièrement planter comme ça niho dukingira environnement yacu tukagabanya na pollution kuko pollution c'est quelque chose en fait ikindi no kugira gaz bagapromotinga gaz abantu bakayikoresha kuko ibiti vyacu kino gihe ni ikintu kiri rare donc tugiye turabica twoba turiko turikumira twoba turiko turagabanya ibihe vyacu vy'ukubaho kuko ta respiration ubuzima buba buheze donc bagapromotinga gukoresha amagaz mu ma maison yabo kugira ngo bareke ibiti bibeho biduhe amamatière yose akwiriye kugira ngo tubandanye tubaho neza uvuze ngo pollution c'est quelque chose mugabo ntiwagisigura hari ikintu bavuga ngo ntimuze murata ibicafu barabara uko mubibonye aho uriho hose umuntu ashaka kwivuga ati okay je mon être no gutiga icupa barabara ntaho bihuriye nimba ndagitaye ngaha anye muri asiatique nkaca nigira muri ville ntikinkurikira woshaka kutubwira ahantu biza guhurira ico gicupa utaye ngaho même si umvume ngo ugiye muri ville biza guhurira he n'amagara yawe make canke biza kugira consequence kuri wewe nyene wagitaye ngaho onye premièrement kivuga navuze igisagara mu gifate ko ari icumba canyu ko ari inzu yanyu yose donc je ncambere isuku voilà isuku voilà par exemple muvuze nk'ubu dufate ndagiye muri ville ndi muri asiatique ndataye ikintu dufate asiatique ni chambre yawe ndinje muri chambre yawe ndataye ikintu byo baryohe donc muri uwo mwanya ça t'affecte pas directement mugari umuntu ubononeye ubuzima donc ico udashaka gukorera ntugigakorera abandi so gira neza ufate neza icumba c'abandi ufate neza icumba cawe kisignifi environnement yawe igisagara cawe niho n'abantu bazogira curiosité kuvuga kubera iki quartier iri propre canke kubera iki endroit iri propre kuko par exemple nk'ubusohotse ikintu cambere uraba ni decor ni ingene hasa ubonye ahantu hasa navuga ati c'est fini ndagiye urumva il faut yuko vraiment twumva dukeneye gushariza igihugu cacu twumva dushaka propriété nubwo atamatara yakaka dufate ahantu hose turenganye muga quand même hasa neza ni plaisir en fait shaka umbwire propriété na ton être canke n'amagara yawe ahantu bihuriye nivyo nshaka kugira usigurira abantu kuri ya muntu yagitaye ngaha anye wavuze ko ari gukingira environnement mugabo kandi uri kurafasha amagara yawe biza guhurira he n'amagara yawe par exemple dufate nko muri quartier barafashe nk'ahantu ana twebwe abarundi twarishizemo ikintu mbonye nyambari butenga nanje cyangwa sidakwa ari poubelle donc bigwiriye ari vyinshi premièrement caza umunuko kandi ama odeur mabi aronona abantu nk'abantu bari fragile nk'abaje uca dutangwa kugira amaballonnement urumva ugasanga tugiye kwa muganga
twari ayo mahera twe kuyakoresha mu bindi bintu mu gukingira igisagara mu gugasanga tubanje kugenda kwivuza muga mu gihe ufashe neza aho hantu urenganye kuko muze murabe na mwebwe muciye ahambwa yo ahantu haranuka tuduze ibiyo canke dufunge amazuru ibintu nk'ibyo kubera kugira iyo reflexion kwiproteje kubera afite niyo nyinshi nyene nshaka gutanga bona rinda reka ndagufashe gatoya umuntu abashaka kuba kwibaza ngo jewe nta igicupa ngaha anye nkaca nja muri ville kandi amurazi sinzohagaruka nta kibazo na kimwe bingirako muri ville hazogita uwundi hajya wawugiye hagiwa muri quartier mu Kinama mu Carama mu Kibenga hazogita uwundi ahaba bisigura ngo wowe niwareka guta ico kintu ngaho onye uzobihimiriza abandi kutabikora usange ntahajya wewe uba naho nyene n'abantu bahaba ntibako baragira ama reflexion kwimvira ati jewe naje kuramutsa umuntu sinza kuhagaruka yumve ko naho nyene niyataha muhiri waza gusanga ari uwundi muntu yamwononeye ahantu haba donc yavuze ko ashaka kwevya conscience yayo iyo conscience avyuke yumve ko ico uri kurakora ukumva ko menga ntaco gitwaye uwundi muntu azogikora mugabo kizoba gifite ama conséquences à la longue hanyuma mugano bari aho gikora ukabona undi muntu agikoze uzomubwira ati none kaguta ico kintu ngaho onera raba hantu gitama ni poubelle donc usanga uri kurandukiza abandi gukingira igisagara yavuze twavuze ibintu vy'isuku yego isuku d'abord riratuma umuntu agira bien-être mu mutwe umva ko umeze neza uri ahantu hasa neza urumva ko ta stress ufise cyo kimwe no kubura ahantu hacafuye hanyuma n'ivyo bintu vy'iminuko n'ibindi n'ingwara nyinshi ziva ku mwanda n'ibicafu vyinshi donc félicitations elle a fait projet nziza rafite abantu mukorana abantu bashaka kuba babimaze n'igihe abantu bashaka kuba ku mentoring abantu bashaka kuba bo gufasha kubandanya projet yawe. Bon, l'organisation est là pour ça, l'organisation plutôt. Donc ndafise abantu bariko baramfasha nkuko yavuze Miss nubabura muri famille canke abantu bumviriza ibintu kurikirana birakweveya no kurondera abandi ba jeune canke abandi bantu basanzwe babikora donc nivyo biramfasha kandi no wifuza wese kumfasha ntitinyatwe muri commentaire nzomubona mubajanye sivyo Lori ufise projet nibaza ko nanje ariyo nkora sivyo ndikunda promoting amatara yayo sindikunda promoting abantu bazamenya abashaka bashigikire mentalement physiquement je sais pas économiquement financièrement et tout mugabo wewe ushaka kubikora mu hebudo parce que gupromoter amatara yaba jeune ntibikorwa mu buryo bumwe so gukora des émissions so gutuma bamenyekana hariho n'uburyo bwinshi kubatera intege peut-être mugabo ushaka uzobikora mu buryo. Merci beaucoup. Je pense yuko promouvoir les talents de la jeunesse n'abantu bashi babikora plateforme ziruzuye nitubeshanye des compétitions ku bantu bagira ama talent ni byinshi mugabo nkuko babivuga amabu aratandukanye n'amavision aratandukanye ku muntu wari we wese jewe je compte kubikora à travers d'abord nzobasanga ku mashuri à travers des clubs aba jeunes hama non seulement nzoba accompagner ndabafashe par des répétitions quoi mais aussi nshaka kubaha un bagage intellectuel kuri talent imwe yose bisigura nimba uririmba urashobora kubona wandika un texte y'indirimbo utazi ijya soft kungene yitwa utazi do utazi he icarico muga muri wewe uzi kuririmba shaka kuba bagage intellectuel ni nka cours ya chant nimba ari mannequin ndabereka ijya mouvement bagira ukungene yitwa umva ndabaha bagage intellectuel baprene conscience icarico vraiment yo domaine yabo comme ça bashobore ko no kwifixa kuko nka danse ifisa nyinshi danse contemporaine danse latine yifixe amenye domaine yiyo kandi ubu turiga c'est vrai mugabo turi par exemple à 50 muri classe twese tuzoronka ubuzi bwa leta rero ku prena conscience yo talent yawe bisigura ko uzoshobora no kuyikoresha au service y'igihugu ndakunda gutanga exemple muri Suisse ni moins de 1% ya agriculture mugabo c'est pas à dire yuko igihugu gikenye bo bavuga ati yuko
ibyo bitwa yuko ari utuntu dusanzwe bo babigize des professions bisigura ko ayo matanga yacu ashobora kuba des professions ibintu bitwinjiriza ibintu bizoteza imbere igihugu kandi vision 2040-2060 ntizo réaliser abantu bakuze zo réaliser nous les jeunes rero bizo contribuer cyane gose afite 18 ans hein afite 18 ans wavuze ikintu cyo kubaha bagage intellectuel est-ce que amatana ni menshi mu Burundi hari abacapa hari abaririmba hari abatamba hari abagira abacrobate hari ni byinshi hari abandika abaslameuse n'amatala menshi ushaka kubaha amabagage intellectuel est-ce que izo bagage urazifise wewe canke uzozibaha gute uzofise uvuga ati no munsi ndashaka kuja kuganiriza abarimvyi par exemple hama uzirondere en avance uzibahe canke waramaze kwitegura. Merci beaucoup. Au fait, izo bagage intellectuel sinokwigwa hose sindazifise hose vraiment no bambesha mugabo j'essaie yo kurondera des formateurs bari adaptés pour ça aribo bazogenda kubigisha kuri ayo mashure bisigura ko muri j'essaie de faire avec les domaines nkeya kugira ngo nzoshobore shaka gutanguza nkeya kwa nzoze ndi élargir ça au fur et à mesure du temps ngoma ntanguze n'amadomaine makeya abo ba formateurs barahari bazotangura na septembre hama ibindi navyo bizoza biraguka ukebuke. Okay. Ntibigutera ubwoba kabaze mwese ntibatera ubwoba muracari bato muje muri monde y'abantu bakuze mukiri bato des fois ntibiba bigoye bamwe ntibavyoroshe kubikora uri umukobwa ya des jugements hari abantu bavuga ati nk'akakana karavye kiyavye gasanga tara yanje je kagira kampa ubwenge atani ivyo gakora katari n'akaririmbye mwariteguye kubizobaca intege ku bintu mushaka gukora ariko ushaka uri ready. Bon, je dois dire qu'on est bien préparé. On est bien préparé mentalement, émotionnellement. Comme on avait dit, il suffit d'être bien entouré. Bashobora kugira ama commentaire ari négatif bakavuga ibintu négatif rero nawe ni wacu ugenda kumviriza bavuze urumva ya projet yawe ikigwa down umva ikigwa down ntushobora gukora nkuko wari wilancije ijya mbere kubikora uca usanga izo commentaire négatif ziko zirakwafecta ku buryo nawe ubwawe uvuga ati j'arrête ndahevye ngaha nyene sinsubira gukora mais je dois dire qu'on est bien préparé émotionnellement qu'on a évolué parce que sinovuga yuko bitaradushikira mais bon byadushikiriye mais comme on a turi ngaha turacakora on est bien préparé vraiment nagiye ndababwira ati ngira nikora bitarabashikira ngo bibe too much surtout misi wowe uzokorana n'abakobwa kuko n'abantu bamere bagoye gukorana urabizi ni wowe deje urumva ushaka kubafasha kubavugira kubafasha kubadefenda etu mugabo ariko uzosanga ari bakora gutera amabuye uzubifata mu gute mu gihe abantu barakurashaka gufasha rebo nyine bariko bara apana abantu bavuye hanze baganye no kurafasha niba bariko baragushira hasi bakuvuga kamajambo andi bakushaka gukorera nabi uzabifata mu gute. Bon, jewe ndi bien préparé tout d'abord. Bon, uwo mwanya bazo gutera amabuye bizovana ivyo uriko urababwira niwaza kubabwira ibintu genre badakeneye kumva niho bazogutera amabuye nashaka kuzo kurabwira ivyo bakeneye kumva mugabo n'undi yego me afese niho bibabarije uri kurababwira ibintu umva ko ufise mikosa urumva yana ko nawe gizikosa mugabo defo hari gihe umva ko uri right nta kintu kibi wabakoreye wabaganirije neza wabahaye urukundo wabahaye attention mugabo feedback ashizire negative. Bon, sinzi ko mubizi twebwe aba jeune turakunda kwinfluencer ku bintu byo ku ma réseaux sociaux cyane rero twebwe le trio tuko turakorera ku ma réseaux sociaux cyane ku ma réseaux sociaux cyane niho tuko turakorera niyo platform ya Laisse-moi m'exprimer iriho turayikora turagira ama shooting yo kwerekana ama violence turagira quelques visites turagira genre
ibiri possible dufise muri amamwaye dufise twebwe nyene turabikora hama umwanya nabo bazudutera amabuye twe tuziyanga twe twaje kubafasha nico tujejwe tuzobafasha hama tugende neza Imana iri kumwe natwe hama amakommentaire négatif twarayaronse hagira kuva tukicitoza muri Miss kuko hariho différentes candidates kuba comparé à elle kuba ibintu byinshi nyene donc twarabibayemo nibaza ko ico kintu kitoza kiduca intege gose ariko mwabajije ati kuronka un commentaire ivuye ku muntu uri kurafasha je bimaze kunshikira un jeune araza arambwira ati franchement ibintu uri kurakora biri inutile uri incapable uko nyene direct ndavuga ati quelque part je nayiko ndabikora kugira ndabafashe kubera iki qu'est-ce que j'ai fait ndavuga ati none utavyumva co kimwe aravuga yase kuvuga ko ntavyumva co kimwe twese tuvyumva co kimwe ndavuga ati bisikora nzo rencontre des jeunes biyumvira uko bafise ivyumviro nk'ivyo ni ibintu bica intege gose gusa jewe chaque commentaire j'essaie de le positif nkavuga ati hari benshi babikeneye sinoca ni concentra kuri uwo umwe vision yawe iyo uyizi urayigumako kandi biragenda neza Ok, ndabaje ikibazo kugira ngo ntituzokumve après 5 ans, après 2 ans, 5 ans nyinshi. 2 ans, 3 ans urondere baba Miss bacu bagiye he? Ya ma projet vyagenze gute? Mugabo si deja mwamaze gusettinga ayo ma limite yaha nivyo mwakire vyo mutakira bizobafasha cyane gose. Kandi ni chance kuba mufise des projets mufise yo myaka. Nashaka kubaza mu bwengere mwibona he mu myaka 5. Ufise 16 ans uzoba winjiye mu 20 ans ufise 21 ans uzoba uri umukobwa meze gute? Bon, tout d'abord nzoba ndi un miroir kuri la génération iri inyuma yanje kiyo cha Jamie. Un exemple, un miroir abandi ba jeune bazoshobora kugira influence kuri jewe nzoshobora ku influence nzoshobora kubereka le droit chemin hariho n'abazoshobora kuza kunsaba conseil nzobabwira ati faut faire ça mu gihe ndabishoboye nzobabwira ati faut faire ça faut éviter ça nk'ayo ma commentaire négatif faut éviter zobura ka influenceuse gatese. Et toi Maïté? Nado ufise 21. Uzoba uri une jeune femme ameze gute? Ageze he kandi? ageze kure cyane vraiment nzobafasha nzobabera icitegererezo ciza mu bintu byose kandi nzogerageza vraiment mu bintu byose nzobaha amakonseil kuzonyitura ndetse no ku ma story yanje naho ngira amadeba donc akabugurira des esprits bakabona ukundi kuntu ibintu bitandukanye nk'ubu unyarufise pensée négative ku kintu kimwe ukacuvuga bon c'était pas mal ou c'est vraiment mal donc kugerageza kuzobafasha kuzobaba hafi mu buryo bwose bushoboka kandi ikindi naco kuba porta l'écoute kuko nous les jeunes tuba dufise ibibazo byinshi muga tukabura uwo tubibaza n'abavyiuge kwibabaza ukaca usanga nivyandi akobwa ati birakurengeye mugace nasanze buryo umujana atanga kubaza ikibazo afise ikibazo igituma ariko yakikubaza donc ngerageze ku ma experience make nyifise canke ayo nzoba mfise yose ngerageze kubishura. Lori wo wibaza ko uzobugeze hehe muri 5 ans? Hati ubwo gusa ni kure cyane je pense yuko plus shaka kwibona na influence abandi positive ndakunda kwikompara kwibona comme un soleil. Je vais vous expliquer. Urumva prenons inzu zibiri zifise ajya amashomine muri hiver à Noël. Izo nzu zibiri zose zifise amashomine barakeneye yinkwi kugira ngo bagume badimonta iga ntuzenga feu igume iba réchauffe. Gusa à un moment donné zijya nkwi peut-être zizohera canke ujya mu banyi wawe ntabe bakiri capable yo kuguha itutusa canke wewe uzigumize ko kubera ushaka kuba réchauffe. Fata iyindi nzu irimo un soleil. Ntikeneye kuba alimente, ntikenewe de l'énergie ivuye inzu iri mu Burundi donc
urumva ni ikintu nyene cikwije nshaka ko abajene bose baba desoleye biyumva yuko atana kimwe bakeneye kugira ngo bashike kure bo nyene nibo bikeneye babe désolé pour les autres je rero niyo hangiro shaka gushikako baprene conscience yico bashoboye nico bari mwese muramaze kuronka abantu babaganiriza baba motive shaka umwe wese ambwire ijambo ashaka ko yarumvise ku muntu ryamufashije ryamwubatse ari partage d'autres jeunes filles akora bakabarara bakina kiganiro kubera ko mwebwe mushaka kwa mwaragize chance yo kucara n'uwo muntu kuganira n'uwo muntu akabenspira akabasigira iryo jambo ashaka kwagira abafashije shaka abantu abandi bakora girlfriend kwako ni ibyo bakogizira abakobwa benshi nabo nyene mu ba transmit iyo message mwahawe umwe wese araza kwitubwira uyibuka hafatangura bon jewe ku kintu kwanza courage ya mbere nobaha notre président yatubwiye ati itunga rya mbere ni wewe nyene donc ngo nturindire gutangura projet ngo ufise 1 million ufise 2 millions non itunga rya mbere amahera ya mbere ni wewe nyene kuko yo butariho iyo 2 millions yoza kurinde donc wizere yuko ushoboye kubikora kushoboye kugera aho hantu haya akantu nanditse kuri post yanje avuga ati decide the person that you want to become and create that person nturabe ngo nk'udufatura umumani kavuga ati none ko ntafise ahantu ho kugenda kudefirira bigende gute telefone nayo mfise ikamera defile abantu nibo baziza bakurunda ati tujya muntu turamukeneye nka mwebwe mwaragiye marondera abantu mubaza ibibaza abantu rabiyo mugeze vous n'avez pas abandonné donc n'abandonne pas abantu bazokutesha umwanya bazokubwira ibintu bibabaje mu kuzovuga ati you know what ndazi ico nkeneye so uvuga utavuga je uri kurantera amakuraje kuko nkuko mwavuze ngo abantu uri kurafasha ugasanga nibo bari kubagutera amabuye ayo mabuye niyo wubakisha inzu yawe bro wewe niyo wubakisha inzu yawe rero ntugire ubwoba ahubwo kuko igiti camwa burya nico giterwa amabuye kuko kitamwa merci kitamwa bakiraba kugira bakirondera kugira ntaco kimaze donc niyo wabona ufise aba enemy benshi uvuga ati ndiko ndakora ikintu vraiment courage à toi tera imbere cane okay nanje ndize ukurikira ninde atwigisha en fait byose abivuze done gusa mugira amacourage ikibazo uragihushije nabaje ati mutubwire amo ijambo mwumvise ryabafashije muri dupartage okay jewe ijambo ryamfashije haya abantu umuntu wese afise ibintu yabayemo kungene yakuze ibyamubabaje peut-être donc ivyo ni ibintu byose biza bidusubiza inyuma novuga je akajambo gusigira abandi ba jeune fille bariko baraja n'ubuntu uri kuranyishura neza sashaka ijambo rivuye iwawe ubu yashaka utubwire en mode de motivation yatubwiye ko hari ijambo bifise kuri son excellence le président yavuze ko ubutunzi bwa mbere ari wewe yarengeje ko ivyiwe après mugabo urumva yabanje kutubwira iryo jambo yumvise ndazi ko maze guhura n'aba motivation speaker benshi nazo guhura n'aba coach benshi nanje gwa nakucaye imbere umwanya munini yiya shaka kutubwira ijambo wumvise kuko si wose barabagira ama chance yo kucara n'abantu bashaka kumukwa motive hama nimba hari iryo wasigaranye shaka kuba gera kubatse gera gufana nanje ndafise amabaje nanje nakubwira mugabo mushaka kutubwire wewe iryo ijambo wumvise rivuye ku wundi muntu rikaza rije guhindura ubuzima bwiwe canke rije guhindura ukuntu canke rikongerereza gatoya ku clarifier ama idée yawe yari ati écrire c'est aussi effacer bisigura ko turashaka gutona amapage turashaka kwandika ibitabo by'ubuzima bwacu twese mugabo kwandika c'est aussi savoir effacer bisigura ko jimbere bandayotera imbere ntutinye kwefasa ibyo byaje bigenda nabi voilà byefase ha mu biremplacer n'ibindi vyiza ni wewe le maître wa style yawe voilà nkunda gatahanye naje miss nawe notwo wahitaho ikibazo okay bon
bavuga ko bavuze presque byinshi bavuze presque byose mais jewe bon mvuga gute nahuye n'abantu nyene bampa motivation menshi nahuye n'abakoci nyene benshi hari no muri abo tuba turi kumwe ugasanga ko arambwira ibintu binyubaka bizima mais navuga ko ijambo novuga yuko numvise naho nyene toba ari si ryonyene mais reka ndarivuge ntaco navuga ko ari to think big faut penser gros faut pas dire bon urashobora kuba ufise plan y'ikintu ugomba ukore ubu nyene ngaho urashobora kuba uyifise ngaho nyene mugabo bivanye n'uburyo ufise bivanye na environnement ubayemwo ukabona umengo ntikizokunda mais uwo mwanya nyene uzobona yuko kitazokunda uri kuraconona uri kuraconona rero il faut penser gros faut penser à l'avenir parce que le présent niyo yubaka avenir donc faut penser nyine gros nkuko nabivuze kwiyumvira ico kintu kugikora parce que nubwo buryo ntuzomenye buvuye mu gihe uzo uri kurakora ibintu biri right kandi n'Imana izo biri kumwe na wewe donc urabibona faut rero penser gros à jeune mureke kuja mu bintu genre biri negative muje mu biri positive mutangure kwiyumvira kuri avenir yanyu mutangure kwiyumvira mupense gros mupense ibintu bizokubaka igihugu bikongera kakububaka namwe bwe nyene kwera ko tugeze muri monde nyene igeze kure nayo nyene okay nibaza ko abana bakora aba emission bangana na mwebwe abaruta deja nanje wenda baruta mugabo ndigiye ku motivation yanyu donc bisigura ko chaque personne akaraba kino kiganiro ashobora kuba yarakeneye iyo motivation hari ikibazo nabikiye Mayite atubwira impamvu rero yabaye Miss Popularity. Premièrement ndashimiye abantu bose bantoye c'est grâce à vous vraiment nabaye Popularity winner nuko isi navuga ngo ndazi igituma ni à cause de leur vote baragutoye cyane cha ego ucubyumva nawe. Bon, je remercie ma mère, ma famille, mon père, mes grandes sœurs, mon grand frère, ma famille en gros. Utaronse umuntu akubwira publicité aguma gupostinga aguma pushinga ati vota umva ntushaka Miss Popularity. En gros ni ivyo novuga na popularité peut-être sindi sûr noba nari mfise kw'ishuri abagenzi ego ntimwari mwiga hamwe. Bon oya mwari muzinanye a little bit gatoya avant yuko muza muri mwese mwari muzanye gatoya muga muri ko muri competition. Bon twebwe tuzinanye avant yuko tuza muri competition so Flori Flori niwe atabinza ma Miss n'undi yarafise imigambi. Alors ikibazo cyanjye ni iki gikurikira iyi emission ya Girlfriend harimo un peu friendship nibaza ko muhora muyibona avant ntimwari muzinanye mugabo Miss Kiraba Miss TFL kirabahuza hoba hariho akarusho ko kuba mwaramenyanye byari bimeze gute avuye ko menyana ubu naha mufitanye imigenderanire imeze gute est-ce que murafashanya muraganira cyane vous entraidez mu projet yanyu muraterana intege parce que des fois igihe uca kuri kumwe n'umuntu mugabo mudafise imitima ikomeye cyo kimugasanga hari ukeneye ko baza baramuvuzira bamubwira ati umviriza ukuntu uri hagucika intege bandanye umeze gute mwe hagati yanyu. Bon, twebwe avant la compétition nkuko Mayite yabivuze je ntitwari tuzinanye nabo bobo bari bazinanye mbwa nabo nyene si cane hama muri compétition tukugira les répétitions et tout avant yuko dutogwa twaraza turakrea disons des affinités n'abandi ba candidates hama ce turatogwa dutowe urumva twari obligé gukorana rero gukorana bisigura yuko uteza kubana neza n'umuntu donc twaciye ducrea une certaine amitié dusanga turahura ivyiyumviro tuganira neza turatangura kwiyugurura hagati yacu hama après ça ni hamwe usanga no ku ma réseaux sociaux bagenda baralancer des rumeurs ugasanga barambwira ati dira Gayera mezuku uya bisigura je ndamuzi kwa ndabazi uko bari babiri ubuya turakorana turagendana ndavuga ati uwo muntu sidira yego rero bisigura iyo amitié irikira dufasha cyane gose bisigura nabaza bava hanze batubwira amajambo atandukanye turamenya kunyene tubijera ntituba destabilize kwa tuba tuzinanye. That's great.
abantu hari igihe bagira chance yo guhura n'abantu muri iyo myaka yanyu bagaca baba abagenzi for a lifetime bakaba abagenzi bakazoba mama kumara abagenzi bakazoba muribona muri izo bihe mwarakuze musigiye muri tu jeune femme tu mama dutesa tukababaye ba influences nk'uko mwari muvyifuza. Bon, twebwe le trio, kavuge le trio, tubibona kure cyane. Tubibona kure cyane vraiment. Mukiri kumwe kandi. Tukiri kumwe ko bivuze utumama dutesa nyene. Tuyutu influenceuse en plus. Umva abantu bazoshobora kutwigira ico batwigiye ko tout d'abord tuzoba dufise amitié iri itari bon, idashobora kuba brise parce que tuzokwana un an sinkeya tuguma turi kumwe aho umva tuba turiko turagira ico twubatse kandi ikindi naco tuba turiko turagira influence dans le monde tuba turiko turagira influence ku ba jeune kumva mu kibana aho tuba tubaye hose kandi ikindi naco tuba turiko dukora ama projet tuba turiko dukora ama projet nayo urazi ikintu coroshe ku ba jeune fille nka twebwe tukiciga bon Lori wewe ari muri université bon gawe wararonka umwanya ukwiye je sais pas mais mugabo twese turibona yuko tuzoba dans l'avenir tuzoba turi ku kintu kiri kure cyane tugashobora no gushiraho ikintu mva nka building nyene tugashobora gushiraho ikintu kizoguma bavuga ati kini ca Trio 2024. Oh wewe muzoyifatanya gute no kwiga nkuko yaje kubivuga kuvanga ama projet yanyu hamwe n'ishuri? Bon nkuko twayivuze projet nizi wacu mais ko yatwazijanye muri Miss TFL umva l'organisation iradufasha kuyikora turafise le comité idufasha kuyikora bigaca bituma tugira tumanaginga umwanya wacu amashuri hamwe n'ivya Miss kandi bigenda neza. Abavyeyi ntabwo bibatera ko mushaka kuzodevi? Oya ntabwo bibatera ahubwo bavuga ati komeza abana bacu mugeze kure. Abavyeyi banyu mwese? Ego. Okay. Avant yuko duheze ikiganiro nashaka muganirize gato mwose aganirize umu jeune fille afise imyaka nk'iyo iwanyu. Je afise peut-être wanje afise 16 nawe nyine nibatikoze rero imisi zo reka rumviriza nkuko impanuro zanyu. Ni kihe kintu mwohanura abana akobwa bangana nka mwebwe bashaka kuba bakibona ko la vie est belle jemba muhera barangaburira je m'en fous kuranza kwimvira ama projet nkaza kunduhisha ibintu nk'ivyo? Ni kihe kintu mwababwira muri mwanya? Bon, jewe ico nobwira umuntu wese ko arankurikirana yaba umu jeune fille yaba un jeune garçon cyangwa umuntu wese premièrement avenir yawe uyitegura ubunyene si ikintu ngo niyo wakwiza 18 ans ngo niyo uzotangwa kwiyumvira ubuzima bwawe bwa 18 ans no jena nkuko twebabwiye twatangiye kwiyumvira ibintu vya Miss dufise 56 ans mugabo ubu à 16 ans nibigiye kwirealiza donc ça prend du temps rero muri uwo mwanya utararonka yandi ma occupation iyumvire avenir yawe kuko iyo ufise ama principe dans la vie si ikintu icaco cose cuzakiguhungabanya iyo uzi yuko dufate uvuga ati jewe ntegerezwa guheza amashuri nubwo hobiki uvuga ati ntegerezwa guheza amashuri donc ugume kuri yo principe yawe n'abantu bavuga ati wewe ivyumviro vya biracari vya kera ibiki n'ibikati ubu tugeze muri monde shasha hindura mindset oya wewe ni uzi gituma ufise iyo mindset kiri muri we ushaka kuba kaka jambo nyene decide the person that you want to become and create that person right now. Oh wow, okay. Ukurikira bon jewe ku bantu bariko baradukurikirana aba jeune fille aba jeune en général nobabwira yuko demain commence aujourd'hui bisigura ko kera niho bamara 100 ans niho baramba ubu dufise ibintu byinshi ama changement climatique bisigura gerageza ntuzobaho imyaka myinshi gerageza uzove ngaho kwisi warasize une trace kandi cette trace ntuzogera kuyikrea ufise 50 ans ufise 60 ans non tanguru no muzi je rero j'encourage les jeunes bari curieux ayo ma réseaux sociaux nimwe yakoresha neza harimo ibintu byinshi byo kwigamo reka kuyirirwa kuri Netflix
Netflix ikiraca amahera yoyo donc gerageza mu managing ibintu byose ukuuye mugerageze kugira une vision à partir y'ama outils yose mufise hama muce mukora muri uwo mwanya nyene. Okay. Bon. Ok, merci. Hama jewe kuna ndabivuga ahandi hantu ndakunda kuvuga cyane yuko aba jeune fille bafite amatalent bohaguka bakayakora kuko urumva ko projet ya Lori niyo gupromotinga aba jeune genre ama projet aba jeune fille nyene amatalent yabo rero nibahaguke bayakore. Bon binakunda tubafashe ko tuzobafasha nyene n'ubundi ego hama faut penser ngo nayivuze faut penser ko mutangure kwiyumvira avenir yanyu mutangure gukora umwanya n'ubunyene ngaha anya nkuko yabivuze twatanguye kwiyumvira ama projet yacu twatanguye kwiyumvira avenir yacu à 6 ans 5 ans on va que zibaye réaliser rêve zacu zibaye réaliser à 16 ans ça prend du temps nkuko yabivuze mais faut gutangura guhaguruka kuzikora ubunyene parce que niwo mwanya nyene dufise avenir iri imbere ni nziza mu gihe wonyene utanguye kwikreya ubunyene kandi le monde n'a pas changé ahubwo abayibayemwe nibo bayihinduye donc faut rero nawe kugira ico ukoze dans ce monde ubaka izina ryawe utangure gukora tana ya ufise ubikoreshe kuko irafise ikizomara mu buzima bwawe dans ce monde même ils ont la confiance n'abandi bose ego. Moi j'aime cette émission ndakunda ikiganiro kubera ko ni canal yo kwigishanya nk'abakobwa nk'abakenyezi nk'abamama and nizere ko umwana wese umukobwa yaravye kino kiganiro yagize inspiration kuri aba jeune fille turi kumwe ngahanye nanje kikareka ntange akamotivation gatoya kwa petite sœur wanje nunganira ivyo bahejeje kuvuga uyu munsi bafise 16 ans 18 ans batanga gukora ama projet bashaka kuyakora nabi uyu munsi bakayakora nabi mu mwaka uza bafise 18 ans 20 ans mugabo bazokwiza 20 bamaze kwitora bamaze kubona umurongo mwiza ibintu bariko barakora jewe nicaye ngaha anye ndabizi hari abantu benshi bamfata nka inspiration nka ndamotiva ngira ngo muvyo nakoze mugabo nkitangura sinabona ivyo bija umwaka wa mbere wa kabiri sinabona iyo bija mugabo ku mwaka wa gatanu ho mbona ko biriko biraresisa un peu bisigura ngo nza kurindira nkabikora muri imyaka ubu sije 28 asmanya ku imyaka yanje indira nkanga kuza gukora 28 ans bankiri ko ndatangura ibindi ko ndakora no munsi donc bisigura nko babivuze ubu nyene niho tonongiye gutangura gukora c'est ni chance ni shaka kubasigura ni chance gutanga gukora ukiri muto ya kubera ko ubu gifise umwanya nko babivuze nta bana barimwo nta mugabo arimwo nta mashe manini yarimwo donc tu as le temps ugushaka kwiyumvira ku buzima bwa mbere gushaka ko biki ushaka kuzobiki mu myaka 5 ikurikira nimba ushaka kuzoba umuntu akomeye muri 5 ans ntibizokuba ko muri 5 ans nyene ubitanga kubitegura no munsi ubitegura ukora gute wiyumvira gute nike kintu ukora kugira ngo udoce kuyaga vision yawe ya 5 ans jaha nifuza gushika mu myaka 5 kuri kende ko ndahakorera no munsi donc bisigura ngo ni wumva ko akazi kagarukira ku kwiga gusa twese twarize mugabiza bose ko bafite ubuzima bwiza nimba wumva akazi kagarukira gusa kuba wicaye muhira wabaye umwana mwiza yego nibo mugabe uzokora atangubwira ati nawe mbora atanamurishikana ko n'abavyeyi bararyoherwa babona umwana ndazi ko abavyeyi baba bari très fier yabo kubona bashobora kuba bari demarka kuri imyaka donc nawe nimba bashobora chance yo gukora kino kiganiro peu importe igihugu urimwo uri hanze hari abantu baba bashobora kuba bagize chance yo gusohoka hanze mu mahanga mugabo ugasanga bacasinziriye kanura vyuka tegura future yawe no munsi raba ikintu ukora cogira impact ku gihugu urimwo kuri wewe kuri societe kuko ivyo dukorera abandi bantu natwe biratugarukako bariko bakora des projets zifitiye akamaro jewe taje nzoyikora mugabo bonyene zibagira ko influence positive donc bisigura ngo iyumvire kure yumvire reka kwiyumvira gusa ku bushobozi bwawe kwiyumvira gusa ku mafaranga ufise kwiyumvira gusa ku muryango urimwo ubone menga muryango nta kimwe umaze je bakumutakura mu muryango uri très très normal mugana ndazi ko nshobora kuba mfise hano ngeze haruta abantu bakuriye mu miryango ikomeye donc ntibiguca intege irabe wonyene ariho ikintu yavuze
iyumvira umuntu ushaka kubawe hama umuntu ucumukreya umukure muri uwo muryango wawe umukure mu kivunga c'umuryango wavukiye umuryango wakuriyemo cyangwa igihugu wakuriyemo urashobora gukora ibintu biri très grandiose ngaha mu Burundi uri muri Leta tabikoze donc irabe wowe nawe wenyene uraba ati nshaka kubiki nshaka kugera kuki nshaka kuzova mu isi n'amariki isi shaka ku eske sinzova mu isi ndabifitiye ideni ubuzima bwanje buzobe bwarapfuye ubusa donc nta muntu nifurije ko ubuzima buzomupfira ubusa canke azove mu isi arusha parce que dateguye avenir yawe usaza uri umutama w'umukecuru aruhiye ku isi mugabo warabiteguye hakiri kare ndakubwiye uheza ushikana kahanta wagumugira uja mu vacances kurya ubuzima ko warateguye ubuzima bwa hakiri kare donc félicitations kuba mufise ibyo mbiro nk'ivyo mufise kandi ndabifurije kubandanya mufise amayide nkayo mugabo amayide muyashire mu bikorwa kubera ko amayide agira ikimaro mu gihe yamaze kuja mu bikorwa donc ndabifurije amahirwe ndabashimira ko mwaje no mu kiganiro kubera ko muraciye ubwenge kandi mworoheje ikiyago ku bana bangana nka mwebwe ko byoroshe ko bayagirwa n'abantu bangana nka mwebwe kugira ngo bumve ko ega c'est possible nimba Laurier ashobora gukora ashufise ivyumviro nk'ibafise 18 nanje mfise 18 ndashobora kugira nanje amayide manini nimba Maïté nimba Gaël afise amayide nk'afise 16 ans nanje nkafise 16 ans donc c'est possible donc courage à vous hama mandage muri aba influencers na munga abagenzi nkamwebwe hanyuma shimire abadukurikiranye mwese si vous avez aimé l'émission nakano koroshe gusagira partage ikiganiro labaha kuri screen yawe hari ahantu hashya canke partage hama partage abantu cyangwa cyangwa nimbora umuvyeyi waravye ikiganiro rungikira link umwana wawe kugira ngo birashaka kwevera iyo vyumviro vyiwe gati none ko amaye link tacavuze reka ndabivyo bavuze gasanga abantu baraje kuninspira nimba ari petite sœur wawe nimba ari uwo muvukana murungikira ka link bashaka gusanga ari yarakeneye kuranka motivation ingana ivuye ku bana bangana alors merci ko mwavye ikiganiro merci ko mwaje namwe ego tuzosubira mu kindi kiganiro bye bye